Igori, Cristiano Romeo muri defense, Kevin Danso, Van de Ven hagati mu gihe Bentako, Joao Parinya, DJ Spence, Jesse Odoji, Wilson Odobe, Mohamed Kudus hamwe n'uwitwa Richardson niba kintu vuga ko rakina ku munsi no vuga ngo wejo match Houston iza kuba inarangira equipe Arsenal yeretse equipe Tottenham subaza ati uri equipe yitwa Arsenal twifuza gushobora kuba tugira hanze dushobora kuzoshika tugatsinda n'ibitsinda canke tugashaka gutwara ikombe hari uwana bivuze neza aravuga ngo equipe yitwa Arsenal tudashaka gutwara kino gikombe ca Premier League Arsenal nyine y'ubwayo yoshobora kuba yibuza gutwara igikombe abyumva Houston equipe Arsenal misho tumadashobora gutwara kino gikombe ca Premier League Arsenal nyine niyo uzokwibuza gutwara kino gikombe neza ivyo bintu novuga ati birafise mukuri ivyo bintu birafise mukuri nk'ibice nka 70%. Birafise mukuri nubwo ni kenshi twabonye Arsenal baye nziza usanga na City na nyine yabaye nziza ibintu bikunze kuba bitera amakenga kuko na City hani hagaze no munsi nibyo gegeje kuraba abantu munsi Arsenal bari kwisonga amata 29 Chelsea amata 23 budasabwa amanota agira kurangaye hariya amanota agira kuri 6 yonyene mu gihe Arsenal isumba City budasabwa amanota agira kuri 7 inyoza cyasigaye ni nyinshi na fazi yari ntiranarangira biragoye rero gucira urubanza canke gushimisha Arsenal twabonye mu myaka 3 iheze biza bikanga ku kanyuma uno munsi ko uzo kavuga nijwi rirenga ngo Arsenal ngo biraje gutwara igikombe niyo mpamvu yatumye mvuga ati jewe ndayiha ibice bigera ko muri 70% nase kuya 80 canke 90 kubera yuko bya Arsenal bacateye amakenga bivanye n'ahantu tugihagaze muri saison haracari mu ntango haracari kare acasigaye inkino nyinshi none basi kugira ngo Liverpool subire inyuma bisavye inkino zingahe ziba zitatu gusa bugeze 11 hari City kugira yisange mu kibanza ca gatatu bisavye inkino zingahe ntirubaye rumwe rero na Arsenal bishobora gushika gusanga inkino zibiri gusa zanza iranjanjwe ko birahindutse ibiharo birahindutse ko mu Bwongereza na saha no guta mu ndasa kuranyumva rero ariko kandi Arsenal n'umugwi n'ubu ntikomeza kuha amahigwe ntikomeza kuwitwa nk'umugwi ufise amahigwe menshi cyane gushaka gutwara igikombe ca Premier League ko bafise byose bivugira kugira bashobore gutwara ico gikombe ca Premier League uhereye kuri squad effective yabo nimwe muri effective nziza cyane bagegeje kwiga kubijanye na effective urabona ko Arsenal mu myaka iheze ivyatuma idashobora gutwara ico gikombe waza gusanga mu nkino za nkenerwa nyuma zikenewe igiye kuvunikisha bamwe mu makingira akamaro ngenerwa ko cyane mu mugwi biza gutuma Arsenal bigora kwidebura imbere y'ugo rukino ugasanga bavunikishe Bukasa akaba ari bizeye cyane ashobora kuza kubafasha kandi hari veze si hari Gabi ira amarantunga babasha nindavuze bavuga ngo bakuvuza hari abana bafana ba Liverpool nibo bamvuze uri kuranyumva ugasanga Kyle yagiye mu mvune ntagiye kuba naboneka ku ruhande rwa Arsenal kugira ashobore gufasha no mugwi kwisanga mu bihe byiza no kuguma ukora ibintu byiza cyane ugasanga rero Arsenal igira hura n'ivyo bibazo byo kuvunikisha abakinyi ariko no munsi Arsenal isa n'uwatoreye inyishu ico kibazo kuko buri post usanga bayifise ko abakinyi bagira kuri babiri nugira gatatu mu Poliver ashobora gusha kuyiposte zitatu zitandukanye neza cyane uri kuranyumva uno munsi baguze ba Eberechieze ndetse no mwizamu nabonye mengo baratoreye inyishu bazanye Kepa bazana mu gihe nimero ya mbere witwa David Raya mu gihe David Raya nawe nyene yogira ikibazo Kepa ariza baragara hari Bukasa karagize ikibazo noni Maduwe karahari uri kurumva Batrosade na Martinelli ku rundi ruhande uri kurumva ba Eberechi ushobora kuba muhenge kabagahaca equipe iruzuye muso ba Merino bariho Victor Gyökeres yaraje yagize n'akabazo k'imvuna Guy Harvey yagarutse Gabriel Jesus nawe nyine nabonye yatanguye imyimenyerezo yagarutse uri kuranyuma ibyo byose n'ibintu bikwereka yuko Arsenal ico kibazo cyo kumva ngo hageze mu nkino za nyuma ngo nakaragize ikibazo basa n'abagitoreye inyishu uri kurumva Mikel Merino arahaca baranamwifashije mu minsi zoheze araronka ivyo bitsindo match ku munsi weje Mikel Merino yakakina kuri nimero 9 hagati mu kibuga barafise ba Martin Odegaard bazanye Martin Zubimendi bafise ba Declan Rice Eberechieze nawe nyine arahari uri kurumva ba uno mukini ndega basha akina imbere akina hagati mu kibuga
hariho Mikel Merino, hariho Declan Rice, harimo Odegaard, hariho undi mukinyi harimo Nwaneri itwa Nwaneri. ku ruhande kandi hari n'akana nibagika Max Downman naho nyene baza bakaga mu mwanya rimwe nubwo ubona ko kataramira kabuye kabagabo kataraho izo nguvu ariko kakaza kagatanga ibyabo kabona ati ni ibintu biboneka bigaragara. Yes. Niyamenyera karonka izo nguvu azoba ari umukinyi w'igitangaza akomeye cyane. Uri kuranyumva? Ni sanzwe muri Arsenal basa nabikwije bafise ubwo busatirizi bwose bukwiye, bafise hagati mu kibuga hakwiye, byose barabifise Arsenal. Bitotuma wumva ngo nakagize imvune ngugize ikibazo. Rero navuga ati rero ivyo ni bimwe bituma wumva ko Arsenal utegeza kuha amahigo uko vyogenda kose yo gushaka gutahukana igikombe ca Premier League. Ngacengera ko kintu kivuga gitireye. Yego. Ana ko Arsenal nabahaye amahigwe y'amanota agira kuri 70%. Ariko hamwe vyoshika uno mwaka Arsenal ntibatwaye igikombe ca Premier League. Basha baheba hari. Simvuze ngo babaye ba kabiri. Muri Big 4 hoho bama ari ni wabo. Muri Big 4 muri iyo myaka ni wabo. Yego. Ariko hamwe vyoshika Arsenal bakaba ntibatwaye igikombe ca Premier League muri uno mwaka. Baci basubira kuri filozofi ya Arsene Wenger. Hariya yo kugurisha abakinyi yo kubaka abakinyi bamugurishe binjiza amahera mu buryo bwo kugurisha abakinyi ibintu byo kwinjiza amahera mu buryo bwo gutwara ibikombe bavyibagirwe bagombe babivemo. Equipe Arsenal Yusoni nibite no kwirukana iri kuri calibre novuga ngo yo gushobora kuba yo twara Premier League umvizera kubara ya Champions League ibikombe byose bitandukanye. Nibite no kwitwareka ngo umumenyereza ngo Mikel Arteta ko niwe mubi. Ivyo yeka bikora kandi vyiza vraiment. Ugasanga umukinyi uko yarakeneye gukinishwa niko yeka arakinishwa. Uri kuranyumva? Ariko arabikora Mikel Arteta. Rero Arsenal nivyashika ntibatwa gikombe ca Premier League cyo n'umwaka basoye kuri filozofi ya Arsene Wenger. Batakugurisha abakinyi. Baje kugurisha abakinyi. Ubundi equipe itwara Arsenal uravye kuno munsi ikintu cyo kuba kitayitwara nkuko wanashaka witwa Jamie Carragher yavuze ati kubona no vango mugwi woshobora kuba equipe itwara Arsenal cyo gutwara ikombe ati niwo mugwi wonyene woshobora kubibuza gutwara ikintu ikombe ko wanashaka igikosaba n'imbabazi no vuga ngo kwitwa Ebrishize mu majambo wanashaka Jamie Carragher yavuze ati umugwi wonyene woshobora kubuza Arsenal gutwara igikombe ca Premier League ni Arsenal nyene gusa. Aravuga ati ndasavye imbabazi Ebrishize kuko naragaye isi yagiye muri Arsenal ati agaragara nka dia nziza ndetse ashobora kuzoba itandukana ryo gufasha Arsenal gutwara Premier League ino season. Uvuga ngo kubwa Jamie Carragher we waravuga ati kuno munsi equipe itwara Arsenal ikintu cyo tuma tayitwara ni ikintu cyo tuma nuvuga ngo iyo nyene yibutije kwibuza abazi isi barakaravuga ushaka kwica gasanga witwa Mikel Merino kwitwa Arteta aza ibintu vyiwe no munsi uja gukina ku matabro meshi musi bakina Champions League musi bakina Premier League no musi bakina gikombe ca Carabao Cup bakina ibikombe bitandukanye ugaza gusanga ugomba birakone kugira izo nkino bo bati hose ndiko ndatambikiza ariko Arsenal nkuko bivutse uno mwaka vyoshike equipe Arsenal nkumva ngo birazo twari igikombe ca Premier League nagenda kubwira Arsenal nta Arsenal nabwabone je muri kubwi wanje niraba mipira kuno munsi nabwabone Arsenal imeze neza ivyo barafise ba Van Persie barafise amayirema atandukanye ba John Terry nako abitwa ba Thierry Henry barafise amazina atandukanye ba Fabregas barahaciye ngo ntihenze barafise amazina novuga ngo atandukanye baciye ba no pitcher check yaciye muri equipe ya Chelsea Blues baragira amayirema atandukanye mugabo no munsi Arsenal ufite Berchieze yanagize Nova yagize urugero rw'iyo gwiza gize novuga ngo hat-trick yiwe nziza akagira abantu ni Madueke ukagira ba Trossard ukagira ba Gabriel Jesus ukagira amazina atandukanye ba Mikel Merino aba Odegaard ukagira ba Declan Rice ukagira amazina atandukanye ku mpande ba William Saliba ukagira David Raya nuvuga equipe ya Arsenal no munsi ni ya equipe yuzuye poste par poste bitonda kusigura wanashaka kumbwira ngo Arsenal ngo yagize imvune ya Bukayo Saka. Arsenal ngo yagize imvune ya Gabriel Magalhaes. Ngo byatumye ishobora kutaza kwigendera. No musino yakinye match. Bagatsinda ibitsindo bine. Idafite Gabriel Magalhaes. Uno munsi Arsenal ikintu cyo kudatwara igikombe no kwicanga ubwawo. Mbere wanashaka je equipe Arsenal ndanayibona wanashaka izotwara kino gikombe cha Premier League. Uzo nambwire muri championnat. Niyo mbona kuko nta zindi equipe mbabona nzoshaka ko imbere yabo. Banizera ko buri umwe wese benshi ibabona ko Arsenal ifite amahirwe twari ico gikombe kanatsindana none munsi bari mu kibanza kibavugira cyane basomba wa kabiri amatagira kuri 6 hariya
ni kimwe mu bintu rero gihicize mu Arsenal gucuta ko na effective bafise ni ibintu biri clear bigaragara ko Arsenal ico gikombe ari cabo rero ni bya bintu nagaruka ko hamwe byoshika nitwara kino gikombe Arsenal vraiment ikigo mbisubiye kuri philosophie ya Arsene Wenger nuko ati ikigo migaruke kuri philosophie ya Arsene Wenger ariko kandi tuva kugo rukino novuga ngo akurahuze equipe itwa Arsenal nino equipe yitwa novuga ngo ya Tottenham Hotspur turakurukino kwa Manchester City equipe ya Newcastle Houston bagiye ku kibuga cha St James Park ku ruhande rwa equipe ya Newcastle Pep Guardiola bamwongeye baramutsinda nyuma gutsinda equipe Arsenal na equipe ya Liverpool itsinda 3-0 Pep Guardiola yagiye ya Newcastle yamufata imutsinda double na kwitwa Harvey Barnes yamutsinze double kwa tsinda ku 36 ku ipasi ya Bruno Guimaraes ku 70 exploit individuelle aza gutsinda ku 70 mu gihe witwa Ruben Diaz nawe yatsinze igitsindiro ruvuga ngo ku 38 Newcastle iza kurangiza ifite 36 Manchester City na iza kurangiza ifite 39 ariko iza kurangira Bwana Houston Manchester City idashobora kwigenza neza niyo equipe ya Manchester City itagumiza ko nivyo rero natanguje abakinyi batandukanye ku ruhande rwa equipe ya Manchester City amazina ruvango atandukanye uravye witwa Donnarumma ari mwigori mu gihe defense rimwe Ruben Diaz Jesse Carvajal kuri Matteo Nunes kuri kabiri witwa Nico Ole kuri kabiri gatatu Nico Gonzalez Jeremy Doku Ryan Cherki Phil Foden Bernardo Silva Erling Haaland biba ko abakinyi bose nka bose bari bahari ariko vyake ko birarangira equipe itwa Manchester City na Pep Guardiola batakaje nabonye yerekana isanamu itagaragaye neza yo gushobora kuba yishofa ataguhagarika warashaka kugira umaka kazi we karifatiye amasanamu yaze kuhagwa nabi novuga ati City nayo nyene nimwe mu bigwi kenshi twakunze kuvuga ati Arsenal baye nziza City nawe acaza akaba mwiza ariko novuga ati baraye bahuye n'igihe atari ciza cyane kuri bo n'ikirere kitabebereye ciza kirere ca Newcastle ni cashoye kubabera ciza bano ba Citizens kubera yuko rwarukino bitasaba ko rutakaza kuko nabo nyene basa nawe ko bari rukanga cyane inyuma ya kino gikombe ca Premier League kubera ko bari inyuma ya Arsenal basumbwa amanota novuga atari menshi hariya ariko bo baraye batakaje amanota 6 bari basumbwa hiyongeye kwa yandi ni kimwe mu bintu novuga ati gisa n'ikiko kirasubiza inyuma cyane no mugwi wa City ariko gutsindwa kwabo nuno mugwi wa Newcastle nivyo no rukino rwarangiye ubona ko City iri nziza cyane kuri possession bari bafite possession ya 69 mu gihe Newcastle bari bafite 31 abakinyi bose bari bashoboye gukinishwa mu kibuga bari bahari Erling Haaland yarariho Jeremy Doku amazigiye ariko bitwara neza ko akora ibintu vyiza nawe nyine yarahari Ryan Cherki yarahari Nico Gonzalez yarahari Phil Foden yarahari Bernardo Silva nawe nyine yarahari Ruben Diaz inyuma Joao Gvardiol yarahari John Donnarumma munyezamu mwiza cyane no munsi ariko aravugwa cyane ko aravugisha n'ibinyamakuru bitandukanye yarahari ariko ni City iyo ndavuga Marmoush Omar Marmoush Gonzalez Cherki Doku Haaland batabaye beza abiragoye cyane ko na City iza kurondera solution mu zindi nzira novuga ati rero Manchester City urumugwa Manchester City numugwi novuga ati ahuri si habi cyane si habi kuko no munsi bace basubira inyuma gatoya bagiye inyuma Chelsea de Blues ariko Chelsea de Blues ni imaze kubibasumba amanota gira kuri rimwe gusa ariko ni mugiye kandi Arsenal isa ni yamaze kubinurira amanota gira kuri rimwe hariya ariko umwanya wacariho hacari kare abakinyi bariho Pep Guardiola numwe mu bamenyeza tumaze kubona aza gatanga wa saison ngo ntibiko biragenda neza ariko mu nyuma kaza kiga kibazo mugwi numwe mu bamenyeza tumaze kubona ko azi kwiga umugwi no kwiga abakinyi neza nyezina akamenya ati kibazo ndiko ndagitora ahantu hameze uku negezo kugisova mu buryo bumeze uku kandi bikakunda kumwerera bigakunda bikagenda neza cyane novuga ati rero abare batakaje imbere ya Newcastle n'urukino bari basohotse City hariya kandi ni ya City nyene yari maze gihe ubona ko ikiritwara neza bareka gutsinda umugwi ndavuga wa muri Champions League no muri Premier League bareka gutsinda Liverpool 3-0 neza cyane novuga ati rero ni reka turindire the wait and see
aho bari si habi cyane ku buryo twoza guca urubanza hakiri kare. ariko je ndababona nkuko bivuze ati ni hakiri kare mugabo bavuga ngo urya umuhinga gufungura arakaravye. Uno munsi twako turavuga equipe ya Liverpool Yusoni biteka kiratakaza nako equipe itwara Arsenal kiratakaza. Wibaza ivyabaye mu myaka yeze ko bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Igiti gikora mu jisho rimwe n'igikora kabiri cyo rimena. Uno munsi wibaza ngo equipe itwa Manchester City ari yaburiya je mba ndayibona nayo nyine kiragenda. City nayo nyene. None difference ni amata shika kuri ane. Kuri Arsenal n'indwi. Arsenal ifite 20 nangahe hari? Arsenal 20 nangahe? Arsenal muri Premier League bamaze kugera ku manota angera kuri 29. Mu gihe Chelsea bafite 23, City 22. Uvuga ngo iyarusha amanota 29 undi 22 n'amanota kuri 7. Indwi simake musore. Simake.